Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mw'izina rya Yezu Kristu. Nitugire Kristu. Turabandanya no kuzirikana ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo ca Samueli wa mbere ku kigabane cyaho cya 6 duhera ku karongo ka 12 kugeza ku ka 16. Ijambo ry'umutwe tubandanya kwisunga rivuga ngo Abafilisti basubiza isanduku ry'Imana. Za nka zica zigenda zitumbereye inzira irora i Betishemeshi, zijana inzira imwe zigenda zirabira, ntizahindukirira iburyo canke ibubafu. Abatware b'Abafilisti bazija inyuma gushika zishitse ku rubibe rwa Betishemeshi. I Betishemeshi bariko barimbura ingano mu kiyaya, bararamuye amaso babona rya sandugu, baranezerwa cane no kuribona. Umukogote umaze gushika mw'itongo rya Yozuwe w'i Betishemeshi uhagararaho. Aho hakaba hari kibuye kinini. Basatura ibiti by'umukogote, za nka bazihererezako inkuka umukama. Abarevi bururutsa isanduku ry'umukama na ka gasanduku kari kumwe naryo karimo bya bishusho by'inzahabu, babitereka kuri ca kibuye kinini. Abantu b'i Betishemeshi baherereza inkuka kandi bashikanira imbagwa umukama uyo musi. Babatware 5 b'Abafilisti bamaze kubona ibyo, baca basubira i Hekeroni uyo musi nyene. Bene wacu muri Kristu Yezu, iri ni jambo ry'Imana, dushima Imana. Aleluya, amen, aleluya, 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 amen, amen. Bana b'Imana rero, ntiturambigwe, turacyabandanya kuzirikana ku kigabane cya 6 turaba isanduku ry'Imana ingene byagenze, turaba n'ibyo bishusho abantu bakoresha kugira dusigukirwe neza ibishusho byaherekeje isanduku ry'Imana. Jambo ry'umutwe tubona riravuga ngo Abafilisti basubiza isanduku ry'Imana. 12 haravuga ngo za nka zica zigenda zitumbereye inzira irora i Betishemeshi. Za nka bashizeko ka gasanduku k'Imana, basizeko rya sanduku ry'Imana. Ntabwo Imana imbabarire sinkwiye kuvuga ngo gasanduku oya, basize ku isanduku ry'Imana rirakomeye, ariko na ka gasanduku karimo bya bishusho by'imbeba n'ibihute. Zijana inzira imwe zigenda zirabira. Za nka zakomeje inzira imwe zigenda zirabira, ntizahindukirira iburyo canke ibubafu. Ngo za nka ntizahindukirira iburyo ngo zihindukire canke zihindukire ibubafu, oya, zaramirije inzira imwe. Abatware b'Abafilisti bazija inyuma gushika zishitse ku rubibe rw'i Betishemeshi. Ngo abatware b'Abafilisti bashorera za nka bazija inyuma bajandajanda. Za nka nazo wa mukogote uriko isanduku ry'Imana, uriko na ka gasanduku karimo ibishusho. 13 havuga ngo i Betishemeshi bariko barimbura ingano mu kiyaya, bararamuye amaso babona rya sanduku, baranezerwa cane no kuribona. Aleluya, amen. Ngo abo muri Betishemeshi
ngo babonye bariko bararimbura ingano zari zeze bariko barimbura, hanyuma ngo bararamuye amaso ngo baza babona zanka, baza babona na rya sandugu ry'isezerano ry'Imana ririko riraza rigaruka iwabo. Ngo baranezerewe cyane no kuribona, ngo no kuribona. Bana b'Imana, ibi binyibukije ndi muri Tanzania, hari ahantu naho twaza kurima dusimbye kaburimbi, tuvuye mu nkambi tugasimba kaburimbi tukaza kurima inyuma y'inkambi. Rero nibutse ukuntu Abatanzania batembereza mwenge, nyimba ari igishusho cya mwenge, nyimba ari urumuri rwa mwenge. Rero twabonye gihanuka iyo mwenge iriko irava ahantu ngo ngwiriya mwenge iraje, ngwiriya mwenge, duta amasuka twiruka kuraba aho mwenge iriko iraca. Ubwo rero abandi baba bafise udushami bavuga ngo mwenge wa Tanzania, mwenge wa Tanzania, ariko kandi no mu Burundi nabonye basigaye bagira urumuri rw'amahoro. Rero cyane prezida, ikindi gihe ukumva ngo prezida aza gucanana, ucureka ibyo wari kurakora kugira wifuza kubona prezida ingenasa. Rero nabo abacanye bumvise ati prezida azoza mu ntari ni canka azoja mu ikomini ni, icyo gihe umuntu wese araheba ibyo yokoze akagenda kuraba prezida. Rero icyo gihe nabo ntibari biteguye ko iryo sanduku ry'Imana riza kugaruka, ahubwo bari mu mirima bariko barimbura ingano. Ngo baza babona rero isanduku ry'Imana riraje, baca baranezerwa. Dawudi we na Dawudi byagenze ukumu, muzobibona muri Samueli wa 2 abamusoma Bibiliya. Dawudi wewe yaribonye rijiwe, yari yaratinye no kujakira isanduku ry'Imana. Hanyuma aratamba n'impuzu zirakoroka. Mikaya umugore wiwe waraseka arahenuka, ariko Dawudi amubwira ati urasetse nezerewe no kubona isanduku ry'Imana yacu rigarutse. Mikaya yasetse yapfuye atavyaye. Rero twubaha ibintu by'Imana. Iyo uri kuratukana uvuga ngo abantu bamwe basenga Bikira Mariya cyangwa uri kuratuka Bikira Mariya ngo Agatolika basenga umugore, ariko hari umupastori wo mu Rwanda nabonye yamenye kubivuga neza, cyangwa se hari n'umugore araho yitwa Mutesi. Uwo mupastori nuko nibagiye nyimba rizigirinje, nuko nibagiye izina ryiwe, niwe yavuze ngo mbega abo bantu batuka Bikira Mariya ngo n'umugore wabo se. Niwe yababwiye kweri umuntu atari umukatolika asenga muri indi dini, avuga ati jewe bijya abagatolika bagira ndabemera, nibo bafise bonyene bahiki ikibanza Bikira Mariya kimukwiye. Tekereza nawe uwo muntu Imana yatumye marayika ati genda ubwire urya mukobwa Mariya. Umumarayika Gabriel akamukubitira isari, mugabo wowe ukumva ngo Bikira Mariya ngo ni umugore nk'abandi. Abandi bambwiye ngo ujya ngo arindiriye urubanza ngo nk'abandi bose, arindiriye urubanza nk'abandi bose. Basi rero ngo baranezerewe no kubona iryo sanduku ry'Imana rije. 14 umukogote umaze gushika mu itongo rya Yozuwe w'Ibeti-Shemeshi uhagararaho. Ngo umukogote wikoreye isanduku ry'Imana, hariko n'akasanduku k'ibishusho. Ngo wageze mu itongo rya Yozuwe urahagarara, umukogote urahagarara. Aho hakaba turabandanya, aho hakaba hari kibuye kinini. Ngo ngaho mw'iryo tongo ngo hari kibuye kinini basatura ibiti by'umukogote za nka bazihereza ko inkuka umukama. Ngo bace bafata ibisate
ibyo bari bahambiriye ko wa mukogote na zanka ngo bafata uwo mukogote ibyo biti barabisatura ngo zanka zibiri baca bazihereza ko impuka Imana. 15 bavuga ngo abarevi bururutsa isanduku ry'umukama. Abarevi nta utazi byabo kuva mu gitabo kihunguka. Abarevi bururutsa isanduku ry'umukama. Nakaga sanduku karimwo nakaga sanduku kari kumwe naryo ngo bururutsa nakaga sanduku kari kumwe naryo karimo bya bishusho by'inzahabu ngo karimo bya bishusho by'inzahabu. None bana b'Imana ko abanyisirayeli bakiriye iryo sanduku gisezerano ry'Imana bakabona nako gasanduku karimo ibyo bishusho by'inzahabu harimo bya bihute na zambeba, kuki batavuze toya ibi bishusho byanyu ni mu bisubirane ntitubishaka? Kuki batabyirukanye? Kuki babyakiriye? Kuki batavuze ngo ibinigi bigirwamana? Twitondere Bibiliya kandi usenge mutima mweranda guhishurira. Bikira Mariya yigeze yanzaniye amashusho akameza kari gakoze nk'uko umugabo kari gato, hanyuma nyakameza kariko ukunyene kari kwishusho ya Bikira Mariya nk'uku n'ishusho ya Yozefu nayo Yezu ari hagati yabo, kandi nyakameza hariko n'inzu. Bikira Mariya ruruka mwijuru, ariko ibyo byabaye hari abantu bariko barancokoza, bariko baragwanga bagatorika musenga umugore, ngo musenga Bikira Mariya, ngo Bikira Mariya n'umugore nk'abandi, ngo nimwebwe hanyuma nanje nababwira nini mureke kumutuka. Bikira Mariya sumba abantu bisi yose, Imana yamuhaye icyubahiro. Ngo ya nuko ngiye kubona mbona Bikira Mariya rururutse mwijuru, mbona mpereza ako kari kameze nk'akameza, nyarampereza mu biganza byanje ndakira candajana shira ahantu ndatereka. Ndagateretse nyahantu Bikira Mariya arisubirira mwijuru. Nyuma abantu bariko baramukyoza, jewe nagira ngo bariko barabona Bikira Mariya. Naho abo bantu bariko baranuka, jewe naza ndirimbira uturirimbo twa Bikira Mariya nanka kubimviriza badugijwe gwabo nkaca ntangura kwiririmbira uturirimbo twa Bikira Mariya. Nibwo rero nabonye Bikira Mariya aza akanzanira ku kantu. Nyuma sinzi ukuntu nasamaye, baca bafata ya mashusho yanje baramenagura Bikira Mariya baramwonona kweli. Nyuma ngiye kuraba aho nateretse sanga bamenaguye, ndababara nicara ahantu ndababara nyene nicara ahantu mbona butangwe no kunyirirako. Butangwe kunyirirako niho nabonye ahandi hantu hatuye umutwenzi, mbona hadutse haje ikibengebenge kererana kiza bukebuke rero cyarimo Yezu. Nyuma niyo Yezu yambaje ati mwana wanje ko washavuye wababajwe n'iki? Ndamubwira ati nababaye abantu bamenaguye amashusho yanje Bikira Mariya yampaye. Ngo nibyo byakubabaje? Tete nababaye kweli. Yezu acatangura kumpoza, acarambwira ati mwana wanje, ati ubabajwe nuko abantu bamenaguye amashusho yawe mama wanje yaguhaye? Ati nababaye kweli. Ati mwana wanje zurabasengera cyane, abisi banezerwa no kwakira iby'isi, ntibanezerwa no kwakira iby'ijuru. Ibyo nzobivuga mu ntahe eyo ngaha muri Australia, niho nzovuga byose uko byagenze. Ariko nicyo nagira ndakubwira, abisi tunezerwa no kwakira iby'isi bizananye mwisi duhanurira abantu. Urakize, urarose indege ije Buraya, mbega Buraya bajaniye, urarose umugabo ameze uku, mugabo kubwira bisi iti dukunde Bikira Mariya, dukunde Yozefu, dukunde Yezu yatubambiwe ku musaraba,
dukunda ishapure izokwibutsa ibiri muri Bibiliya. No gucozanya gusa. Bikira Mariya n'umugore nk'abandi. Bikira Mariya abagatolika baramusenga. Bikira Mariya abagatolika basenga ibigirwamana. Wewe uri kuraja mu ijuru. Uraraba neza kutari kurahisha inzira. Urahusha inzira. Abandi benshi mukirukira bariko barababesha bagafata imirongo imwe muri Bibiliya ngo Imana yavuze ngo ntuzugire izindi mana umbangikana bagaca bazisigura ukundi ntibakuzanire no ngaha ngo bahagusigurire neza. Rero twumva neza ibyako gasanduku karimo ibyo bishushanyo. Bene Isirayeli ntibakirukanye ngo bavuge ati twari iwanyu tamusubiza iwanyu. Oya, barakakiri kuko cyari ikiru. Bariko bararaba kwishavu ry'Imana ryo turura. Rero Imana yaranezerewe nuko bakoze ibyo bintu. Izo nka zibiri bazihereza kwinkuka. Ngo abarevi bururutsa kagasanduku reka dusome. Abarevi bururutsa isanduku ry'umukama na kagasanduku kari kumwe naryo karimo bya bishusho by'inzahabu babitereka kuri ca kibuye. Murumva ko rya sanduku ry'Imana na kagasanduku karimo bya bishusho babitereka kuri ca kibuye kinini. Abantu b'Ibeti-Shemeshi barahereza inkuka. Abantu b'Ibeti-Shemeshi bahereza inkuka baca barareka no kwimbura zangano baza guhereza inkuka umukama. Kandi bashikanira imbagwa umukama uyo musi. Ngo kandi bashikaniye imbagwa umukama uwo musi barishima baranezerwa no kwakira isanduku ry'Imana no kubona na kagasanduku karimo bya bishusho. Rero nyimbuzi byose urakurikirana ibyako gasanduku. Jewe mugana rasomye muri Bibiliya ndakurikirana ndatakambira na Yezu ngo afashe nyimba koko aka gasanduku barageze abavuga ati oya aka kantu karimo ibishushanyo ntitukemera canke ni mugate. Ntaho nabibonye muri Bibiliya. Basi 16 bavuga ngo babatware batanu b'Abafilisti bamaze kubona ibyo baca basubira i Hekeloni uyo musi nyene. Bakuru b'Abafilisti bamaze kubona ibyo byose babona ukuntu abantu bishimiye isanduku ry'isezerano y'Imana ko rigarutse iwabo, mbere bakabona na kagasanduku karimo bya bishushanyo. Abafilisti babonye ati uko biri kose tunezerwe ko baryakiriye neza, kandi nabo Abafilisti barasangiye nabo kwiyo nkuka. Baranezerewe rero hanyuma baca basubira iwabo. Ko twabonye ahantu bavuga ati iri sanduku ni rya cana rikabandanya, tuzomenya ko Imana ariyo yadukubise n'ikiganza cyayo. Rero niko byagenze. Rero baratahuye ko Imana ariyo yabakubitishije ikiganza cyabo. Rero kwigira inama bagacugisha by'Imana barinze no gukora ibishusho. Mbega ibyo bishusho by'inzahabu byakozwe mu nzahabu, ibyo bishusho by'imbeba n'ibihute, izo nzahabu n'ibyarimo agaciro k'amahera. Mugabo barabikoze babishikanira Imana. Igihe Yezu yavuka ngo abamajusi bashikaniye Yezu, urazokurikirana uzurabe ibyo bamushikaniye harimo utuntu tw'udushusho tw'inzahabu. Rero abana b'Imana ni gutahurana rero tutarinze gusebyanya. Bamwe ngo twitwaze biriya turiko kwanza natwebwe abantu bato bato nukuraba amadini turiko turinjiramo. Jewe mpura n'ibigeragezo byinshi by'abankwegera mu madini. No ngaha muri Australia
benshi bankwega kwega ngo nje mu madini ngibiki bakanyereka ububi bwo muri Gatolika bakanyereka ububi bw'aya mashusho ese jewe Zipora umusabyikazi w'Imana nzima narasomye aha hantu wanyumvisha gute kwibi bishusho ari bibi wanyumvisha gute kubishusho bitazotuma ninjira mu bwami bw'ijuru wanyumvisha gute kwishapure ari mbi yarangikije kaseri n'izindi ngwara wanyumvisha gute Bikira Mariya ko ari umubyeyi mubi kandi nzi ko ari umubyeyi mwiza yamana nyiyereka akanganiriza akanyigisha kuvuziga ishapure wanyumvisha gute ko abagatolika ari babi rero jewe nta nicyo mfa n'amadini canke n'umuntu uwo ari we wese ari mu idini runaka kuko twese turi abana b'Imana kandi Imana yonyene niyo izoducira urubanza niyo izoca urubanza rw'abasenga ibishusho n'abatabisenga icyo nzi ni uko Gatolika idasenga ibishusho n'umunsi n'umwe dusenga Imana iri mu ijuru tukubaha umuvyeyi Bikira Mariya na Yozefu n'abamarayika nk'uko Imana yonyene yabibahaye icyo cyubahiro cyo kububaha kuko ijambo ry'Imana ritubwira riti n'umukuru tumwubahe nyimba Imana yarahaye ubukuru Bikira Mariya ngo abe umukuru w'abamama bose akabyara Yezu wowe umwana w'umuntu mwaka icyo cyubahiro nkande bana b'Imana audio reka tugezaha icyakora hasigaye video imwe cyangwa audio imwe kugira ngo iyi nkuru yose tuyimarire turaba ingene ibintu byabandanije umukama Imana bahezagire cyane mwarahezagiwe n'Imana ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda amen.